abakomiseri bakavuga ko ayo mafaranga nabo nyene baza kuyumva bivuye mu zindi nzego CNDH iba yahaye kopi iriko iravuga ati tuzokoresha amafaranga ameze uku. Hari inzego zo hejuru baheza bagahereza kopi, izo nzego akaba arizo zitangara zikaza kubaza abandi bakomiseri ati ibintu nk'ibi bishoboka gute ariho muri. Niko kuca rero baja gutabaza umukuru w'inama nshingamateka kubera ko CNDH itanga raporo yayo mu nama nshingamateka. Ugiye kuraba nko mu byo bavuze uretse ibi mu kinyamakuru Iwacu bamaze kuvuga, uri kurabiraba urabona ko by'ukuri ari budget zibiri. Hariho budget bariko barakoresha ubunyene y'ibihumbi 2024 ihereza kuri 2025 na budget igiye kuza ya 2025 izohera mu kwindwi 2026. Iyo igiye kuza niyo bavuga ko izo birimwo iyo salon izogurwa hafi miliyoni 150. Bakavuga amafaranga bariko barakoresha ubunyene nayo bakavuga ko niho baca bavuga hafi za miliyoni 500, bavuga ko ari ibice 62% by'amafaranga yose bariko barakoresha agenewe ingendo ahanini usanga ari z'umukuru wa CNDH, uko bavuga bati ni umuntu ashobora kumara amezi 3 mu Burundi ahicaye nk'imisi 5 gusa. Uwundi muntu bavuga muri ayo mafaranga y'ingendo nawe nyine ayakorako nico cegera ciwe. Abantu babiri nibo bonyene basinyira amafaranga ya CNDH ngene asohoka. Mu bisanzwe CNDH irafise biro, iyo biro gizwe n'umukuru wayo cegera ciwe no bita umunyamabanga. Umunyamabanga iyo bamaze igihe atari mu Burundi agwaye, ari no mu basinye iryo kete ryagiye mu nama nshingamateka umupfasoni yitwa Neziya. Bica bisigara rero ibijyanye no gusohora amahera biri mu minwe y'abantu babiri gusa, umukuru w'umugwi n'icegera ciwe. Bakaca batanga nk'akarorero bati nk'icegera c'umukuru w'umugwi yarahawe mission yo kuja mu gihugu ca Canada, bati mission y'imisi 30 muri Canada niyo asanzwe afise umuryango wiwe. Agenda muri Canada atanama atabikorwa nyine vya CNDH agiyemwo, bo bakamwagiriza ko yaragiye kwiramukiriza wa muryango wiwe. Bakaca mwandikira ko ku munsi ari kuramutsa umuryango ahabwa amadolari 300 ku munsi, akamara ukwezi kose ari kumwe n'umuryango, kira munsi ari kumwe na wa muryango wiwe agenda arahabwa amadolari 300 ku munsi. Kana karero baca batanga. Turumva ako kagwi gasinyira amafaranga ya CNDH ko nyene kari haye ingene kayajya kayishirako kakayakoresha uko gashatse. Bakongera bagatanga kandi karorero bati nk'amafaranga yagiye mu bintu vyitwa ko ari ivyo reparation y'imiduga, gukoresha imiduga yitwa kwigwaye. Ati ico gisata conyene uyu mwaka bagihaye miliyoni 133 zingana n'ibice 17% by'amafaranga yose CNDH iriko irakoresha uyu mwaka. Bakaca banavuga ko ayo mafaranga yobaja muri garage ngo y'umugenzi w'umukuru wa CNDH, bakavuga ko batumva ingene ayo mafaranga aherera muri ivyo bintu. Bavuga ko izo modoka zoba ziriko zirapfa umwanya wose ku byo zikoresha amafaranga angana gutyo, bakavuga ko batabitahura. Rero bakaca baja ku kugena amafaranga nayo agenewe ibikorwa vya CNDH nyene. Yo usanga ari amafaranga makeyi. Bagira bati nk'akarorero amafaranga ajejwe protection, kuja gukingira agateka kazi na muntu nyene, kuja gutabara abagowe bariko barahonyogwa, bari mu mabohero babangamiwe, ababirukira kumbure. Ati aho bahasizeho imiliyoni 65 gusa, bingana n'ibice 8% z'amafaranga yose CNDH ikoresha. Hakaba ayandi mafaranga agenewe ibyo bita promotion de droit de l'homme, inkajyo ubona bakora amaseminaire bakigisha imigwi itandukanye ibijyanye n'agateka kazi na muntu, kwigisha nk'abaprokirere kumenya ingene bo kubahiriza agateka kazi na muntu mu bikorwa byabo, gutyo n'iyindi migwi itandukanye. Byo babihaye miliyoni 90 zingana n'ibice 11% z'amafaranga CNDH ikoresha. Uca usanga ni hafi ibice byegereza 20% azoja mu bikorwa nyezi na CNDH ijejwe, ibice 80% ugasanga vyagiye
muri za ngendo kwiryohera kwiyicarira mu ntebe nziza kwidibanira mu madiva meza nivyo bahaye igice kinini cyane cy'amafaranga uwo mugwi ugenewe ariko ibijyanye no kugwanira umurundi no kumumenyesha agateka kiwe ugasanga vyahawe ubusa. Pacifique ntago sindabashiriye mu ijambo naho nyene niho hahagaze ngira ngo kibazo nyamukuru mbega none mugwi nk'uyo ntiwategerezwa kuba ayo mafaranga ingene akoresha ntivyategerezwa kuba bivugirwa mu nama ya bose ijanye n'umugwi ingene amafaranga ategerezwa gukoreshwa mu gisata kimwe kimwe cose abo bari abo bantu babiri gusa nuko nibo bategerezwa gufata ingingo y'ingene ayo mafaranga akoreshwa aho niho hariho agahazi buriya bavuze CNDH bazi ingene bigenda iyo bavuze CNDH bavuze iki iyo bavuze CNDH tubona mu nama nshingamateka batora abakomiseri indwi abo bakomiseri indwi bakagira biro irimwo umukuru w'umugwi icegera n'uwo musekreteri mugabo bose uko ari indwi niba ari CNDH nibo babazwa bino bikorwa vya CNDH iruhande yuko baheza bagahabwa abandi bakozi babafasha amabanga nta kuntu na kumwe ingingo zihambaye za CNDH zashobora kwiharizwa n'abantu babiri gusa aya mafaranga y'umugwi yari amafaranga ateza kuvuganwa n'abakomiseri indwi bakavugana bati ibintu bikuru tuzokora nibi ibyo dutumberezamwo uburyo nibi ibi nibyo tuzohagararako muri uyu mwaka birateye isoni twe turiko turavyumva yuko hariho abantu babiri gusa n'abandi bakomiseri batanu batazi biriko biraba nabo amakuru bayaronka hanze bakumva amakuru ariko aza gutyo hariho rero aho ntanageze ikindi giharuro giteye ubwoba bandika bo basaba ko hobaho audit hoza abahinga bakaza kubaza umukuru wa CNDH agasigura ayo mahera wamwagiriza ko yoba yaranyuruje amafaranga angana n'umuriyaridi ni miliyoni 124 n'ibihumbi amajana indwi bavuga bati aya yoyo turakeneye ko haza abahinga baze abantu bigenga umukuru wa CNDH yerekane aya mafaranga iyo yagiye aho bavuga ko yiha nk'ingendo muhiri iwabo ikarusi akagenda bavuga ati bavuga ngo incuro ngo 17 yoba yaduze muhiri wabo mu rugendo rumwe ugasanga yihaye gukoresha miliyoni 2 umva kuva ibujumbura ukaduga muhiri wanyu ikarusi ukaca ukoresha miliyoni 2 ku rugendo hanyuma akaca yiha ingendo zitagira uko zingana zo kuja kuramukanya iwabo CNDH iriko irariha bavuga bati rero ibi turasavye haza abahinga batohoze berekane neza uwo muri yaridi iyo wagiye Pacifique nahazwe imbere yuko aho muvuze yuko basaba yuko hoza abaza gutohoza ariko muri rino kete Jacques Nshimirimana Anezi Mfatiyimana na Gilbert Njangwa Beko banditse ku wa 2 Ntwarante baranasaba inama nshinga amateka ko yofasha kugira ngo vinyini mubona atanga imihoho mbere bakanerekana yuko niyo inama nshinga amateka irungitse abakozi bayo kuja kubaza biriko birahabera batavugana n'abakozi bose hari amakuru mwamufise kuva ahaya makete yandikiwe ko tubona ko ikete ryakiwe n'inama nshinga amateka Gerazi Ndabirabe yoba yarabumvirije vyagenze gute amakuru mufise avuga iki mbega harindiriye iki nimba ivyo bavuga birukuri kugira ngo inama nshinga amateka ikore amakuru dufise nuko bwa mbere umukuru wa CNDH yaratumwe ko mu biro by'umukuru w'inama nshinga amateka kwisigura mu nyuma baranatuma ko umukuru unyene wa CNDH n'abakomiseri bamurega barabatumye ko baraja kwisigura imbere y'umukuru w'inama nshinga amateka amakuru dufise arababaje wumvirije ivyo byaravugiweyo arababaje hari amasoko dufise mu nama nshinga amateka yo nyene yaduhaye ibintu vyavugiweyo twumvise biteye ubwoba aho batubwiye ko nk'umukuru w'umugwi CNDH mu kwisigura aho kuja gusigura ibibazo bariko baramwagiriza wewe yarondeye kumera nk'uwicisha ba bantu bariko baramurega avuga ko bamwe muri abo bakomiseri ngo ari abakozi basanzwe baha amakuru ngo Antoine Kaburahe ngo Pacifique Ninahazwe murazi mu Burundi bw'uno munsi kuvuga ko umuntu yobaha amakuru Pacifique Ninahazwe umuntu yobaha amakuru Antoine Kaburahe ico bisigura birabisa no kumwicisha biriko bikorwa n'umukuru w'umugwi ujejwe gukingira abantu
ivyo bintu numvise aragacamutwe niho muri jewe hasigara ikibazo gikomeye vy'ukuri Vinyi nimuraba aracari mu ntumbero yo gukingira agateka kazina muntu canke yamaze kwinjira mu bindi bintu tutazi. Nta muntu ashobora kuja kurega umurundi ukavuga ko avugana na Pacifique cyangwa avugana na Kaburahe cyangwa avugana na Europeya cyangwa kiretse ko ugomba kumwicisha nta kindi wowe uri kurakora ku bintu vyumvikana uri kurabazwa uteza gusigura ukazana isiguro zimeze gutyo ubushatse kwicisha umuntu bikanantangaza ingene uyu Vinyi ariwe yoja kurega abandi kuri ico jewe ubundi sinshobora kuvuga ikintu nk'iki ngira mvuge sindigira mvuga ngo umuntu turavugana jewe Vinyi nimuraba ari mu bantu twavuganye umwanya munini cyane abavuga n'ukuri jewe ntituzi nanye nka Beko nka Gilbert cyangwa Beko wenyene akijaho Vinyi muraba yari umuntu yaje twumva afise intumbero vy'ukuri kurwanira agateka kazina muntu yaraturondeye bamwe mu yaradukoresheje inama y'amashira hamwe ari hanze yahunze jewe president kuca akoresha kugira ngo ico gihe babakure ko ibihano bari barabashyize ko kimwe bari barakuye ko statut A acaragenda arabikoresheje neva arerekana ko avugana n'abaharanira agateka kazina muntu baramukura ko bijya bihano icyatubabaje bahejeje kubimukura ko yaciye aja mu nama nshinga amateka aradutuka muribuka ari wagiye kuvuga ko turamashira hamwe cyafuze igihugu ko turamashira hamwe twarumiwe wese bumva abonye bamukuye ko ibihano yari atsinze rurayi acarahinduka aza kudutuka turumirwa ariko jewe imbere yaho Vinyi nimuraba n'umuntu twaganiriye bikomeye cyane yari umuntu yegereye gose umukuru w'igihugu iyo yashoboye kuganira n'umukuru w'igihugu nanje tukaganira avuga ati ubona ibintu vyokira gute ubutumwa dushobora kumuha we wabibona uku ivyo ni ibintu yakoze sishobora kumva rero ko uwo muntu ari washobora gukoresha ico kintu kugira yicishe abakomiseri bari kumwe n'akamaramaza n'ukuri ibintu uwo muntu agezemo. Ego murakoze Pacifique nazwe Sonia ndi kumasabo umwebwe tuvyibutse ko mwabaye icegera c'umurongoye CNDH hariko havugwa makete yandikiwe umukuru w'inama nshingamateka abakomiseri batatu bitura inama nshingamateka kuri ibi bibazo biri muri uwo mugwi mbega iyo bigenze gutyo abakomiseri batatu kuri batanu bakandikira umukuru w'inama nshingamateka biraheza bikagenda gute ubu hazoca hakurikira iki ku bwanyu umubano wabo uzobananye ugenda gute muri uwo mugwi ibikorwa birashobora kubandanya ku bwanyu? Murakoze cyane Alice. Ikintu ca mbere novuga nuko ubona ko hari gucanamwo hagati y'abakomisere abakomisere batatu kugeraho bandikira umukuru w'inama nshingamateka nuko muri komisiyo biba vyanse kuko bategerezwa kubanza kubiganira muri komisiyo. Rero nsubiye inyuma gato tugarutse kuri ivyo Pacifique yavuze ku vya budget ubwa mbere biratangaje kandi ntivyumvikana ingene hashobora gukorwa budget abakomisere batarimwo. None ko muri abo bakomisere indwi harimwo abatwara ico twita amasu komisiyo kuko hari itegeko bita règlement d'ordre intérieur rigenga komisiyo abakomisere. Rero abakomisere ndwi harimwo babiri batwara amakomisiyo, commission protection, commission promotion. None wogira budget gute abo bantu
batakubwiye ibikenewe kuko